Ukakona ninaanza yuko almorosi muratibuka ariko araporoka umwapfanga iwanyu wona bahehe simosi sinana bivuze none umataja katavuga ahantu sinzohasubira Imana iri ku kazi cyane haleluya ariko umuntu nimutse mushire mu maso umuntu nimuzoshire mu maso Wababa kandi wabangamira amaso. Yesu ashimwe. Amen. Nanjye magaze ngaho imbere yanyu nshimye Imana yeretse umwungere wacu ku munyu kuko hari uburibwe narimaranye imyaka itari mike ndiga mu nda nkagira n'ububabare bwinshi iyo narafungura nshonje narumva mbabaye cyane ariko maze kuwukoresha nk'uko yabitubwiye ubu ntangorane naronya naranapimye mfungura nka saa 8:30 aho nagiye gufungura ntangorane naronya nimumfashe gukomera amashima. Amen. Imana habitubona kabisa. Amen. Nanje Imana kuri ya minsi 21 nariko namamagara kwa gatanu ukarama modoka kirazima saa 10 z'ijoro turiko turamanuka kiragenda ikatira hejuru y'imanga birahagarara turavayo kataraze indi modoka igombe tugonge yavuga ati marayika wari pantasi inde inosanga hanyuma rero turayisugumira payo uwo mushoferi w'iyo modoka atavugareka ndabamurikire ko yaciye yitsimye iyo modoka yacu turagenda muri Premore iramanuka igeze yepfo hariya mikorosi kirongera haka turagenda igeze hajya mu gikombe igomba yicurikemo nyene yongeye kuzima turavuga ati ma ntambutse rero sanganya ucikane amahoro turashika i Bujumbura ikindi shimwe Imana kuri ya makado naroza amafaranga ari ikindi shimwe Imana kubarinda hano muri Pantasi mu madonga amafaranga. Amen. Pantasi akatanga amafaranga muri kose Imana ibaha amafaranga namwe mu izina rya Yesu. Ese nashimwe hamwe ndashimira Imana ku munsi wa mumvuye hano nari ngwaye mwijoro ndaremba ndamwandikira pasiteri namwandikiye ubwo nyene telefone ikiranzimana ndaremba ndabifite kugira ngo umuntu wapfuye hama tufata wamuhisha mu mazi ndanywa hama bukeye ndukameze neza ndashima Imana ko nakize Imana Amen. Yeda swimwe. Amen. Yebi nahe zibiri. Urabona kwena kubesha cyo nari umuntu. Ego nari umuntu nagusenga mu metodiste. Ariko umugore yandangije Bujumbura yemba ku mpanda no kuri ya hantu ari banamo. Yego kabisa. Hano ari bana. Ubu nari mbese ubaki ngona cyahinduye. Nakako nyiko ndabanda rero kuri numva mu bihe hakiri ko hinduka. Natebe ini ntangire shinge no kuri yewe napo ya hantu yitwa mu Rukaramu ngeze hagati mu cyaro cyo ku mpanda hatazi imodoka imwe y'amakwegane kujya kudistori nanga kwiki nshaka igihumura hagati mu kiraro kujya kiyankatira ashaka ku ruhande none navuga unako we nande kamuta Imana Imana washe amashimesha Yesu amuhumuriza kabisa hano hari Imana nanjye ndabyemeye niyo yagutabaye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ubwo revise ibintu bitanu nshaka kuvuga bingahe bitanu ubivuga unyarukije kandi uvuge cyane hano inyuma babyumve nshaka kurako bananiwe rero akazina kanje nitwa Niyonkuru Elia rero abavuka Ingozi nakuye Ingozi kwezi kwa 5 numvise utumvira ku radio vuga ati ndamanutse yiye kandi ingwara mfise zova yagize nari ingwara y'umusipa nari imbere y'imyaka 10 abatebe hamwe ati ugiye gupira Bujumbura tijesi zopfa maze kuza ngaha baratangura senga usenga wese bakusaba kwaye nakore ndagira kwa Mungu hoje ngaha udusengeye umunyu ushitse muhira umunsi wa mbere narafashwe n'ingwara yo kudahwa amaraso cefata wa munyu ndawushira mu mazi ndawunywa
ndawunyoye bica birahera. Amaraso niyo nadawa gusa. Cya gatatu jewe sanzwe gukora akazi ko muri clean shop. Ko kazi nakora n'ukwezi kwa hera sindabira tubasamire kwezi. Ariko ubu ku munsi kuduheza mbuto ku munsi ndaciyumba ijana. Munsi ndaciyumba ijana. Ariko Imana irahari cyangwa ntayihari? Yahora ataronka amajana 3 ku kwezi, none ubaronka 100 ku munsi. Urumva mu kwezi agiye kuronka miliyoni zingahe? 3 zinarenga. Imana zitunze mu izina rya Yesu. Cyakane jewe nari narubatse inzu biranga ko nguri byo mu nzu n'imeza n'intebe hamwe n'ibitanda, ariko ubu muri iyi ndwi narabiguze kandi byose naramaze no gutanga amahera yabyo. Icya gatanu mu kwa gatandatu w'indwi izotangura ejo namaze kuronka ahantu zoza kugura Ngozi ha Emilio tubasamire. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya.